Alright, bakunzi ba Gfas Media TV, reka ndababwira ati amahoro y'Imana bane namwe na cyane ku majwi n'amashusho ni Mr. Da Silva, ariko no munsi tukumwe na Joyce. Nubwo bibabaza mu maso, uyu mwanya ndamusanze ahantu yashoboye kuba ariho yatuye, agiye kwakira abagenzi biwe bagoranywe, ndetse murabizi uburyo byagiye bigenda n'uburyo byagiye bigaruka, ariko agiye kwakira abagenzi biwe basanzwe bagorewe amagorwa cyangwa se bari bagowe amagorwa nk'ayo yagowe, ariko nawe yavuze ati sinshobora kubatererana kubera yuko nabo bari bagowe amagorwa y'iwabo nkanje, nubwo nari meze neza. Uyu mwanya ugiye kwakira abagenzi aho kugira ubashikane mu rugo, ntabwo nzi uburyo byagenze, nawe nk'uko utazi uburyo byagenze kugira ushobore gushika mu gihugu, sibyo? Nziza rero kandi uraberewe sana. Ibaze rero kuba uberewe nk'uko hariyo urambara nk'impuzu nk'izi ngo baguha bya bindi ngo bingana nk'uko ubonye nk'aha turi wowe bigera ku birenge. Joyce, ndibaza neza yuko ikintu uri kurakora ntabwo ndamenya neza kubera ko nta kintu na kimwe ndigera ndakubaza, ariko icyo akora nabonye ko ufite support kandi umenya ati umuntu yankoreye iki, nanje reka musubirize mu nkoko, nubwo ntusubiriza mu nkoko ujya, ariko reka nsubirize mu nkoko bagenzanje cyane bakubonerera. Uyu mwanya tuvugana aha ni mpaka mu modokari, shoferi wiwe ngo ujyaho yicaye, burya ntibaze ngo ni umuntu w'umukene, nshobora vyibaza ngo hoye shoferi umeze neza ngofire ni hehe? Ku kibuga c'indege. Aha rero uza kumutwara mpaka ku kibuga c'indege. None igisigaye ni giki? Twagiye msaza salama, waherekeje umugenzi yifadikanye n'abagenzi biwe kugira ngo bashobore kwakira mugenzi wiwe cyangwa se abagenzi, kubera ko bari babiri, mugo uyu mwanya tuza kwakira umwe bivanye n'uburyo umwe yabuze ikibazo. Ni ijyahe jambo basi vyibura ubwira abakunzi ba Gfas na cyane umutima Joyce afise kuba yo kwakira abagenzi biwe n'ibintu yashoboye kubamo. Tugambye gushimira Joyce bitanga yagize mazemo n'imisi, avuga ati abandi bagenzi biwe boza baraboneraho, boza barafashanya mu bibazo. Je ndazi yuko hari abantu bigana, kubera yuko iki kiganiro c'abantu bashobora kuba bavuye hariya bafunzwe n'igihugu runaka, hari abantu bigana, kubera ko iki kiganiro nejeje nyene ni gahanye mu gihugu cy'u Burundi ndagikora. Ubabwiye iki? Cyo nababwira nuko muri make umuntu yobanza agatuza, kwiyumvira mu mutima wiwe, icyo yokora, ntawe ntambamyi n'izi ibintu byose bikamubipanze neza. Joyce kuri wewe ni iki? Joyce n'umugenzi, uvuga ndafise sister wanjye yaragize ibibazo, Joyce aramba hafi, aramfasha kugeza kuri masaha twebwe. Okay, uyu mwanya turi ahantu heza cyane, na cyane yuko ariho tuvuye tugenda. Mwashitse ryari? Anageze ngaho ku munsi wa gatandatu. Uvuye he? Uvuye Igitego. Waje kwifatikanya n'ibikorwa vyiwe. Mwahuriye kuri rezo sosiyo n'umugenzi nyene. Baramumpute nawe bifanye n'ivyo bikorwa, afise baramumpute nawe wumva ubaye satisfait n'ibyo akora. Okay, tubandanye rero kubuko uyu mwanya abakunzi ba Gfas, uyu mwanya tugenda turagiye mpaka mu modokari mpaka ku kibuga c'indege. Okay, merci. Ayo ya tugiye kwakira ibyiza by'igihugu byari bimaze igihe bifungiwe muri Oman. Tugiye kwakira abari basanzwe bamaze igihe kinini nk'umwaka bafungiwe Oman. Baje no ahubwo nujya mudamu mperuka kumwakira, yaravuye muri Oman, yaramaze igihe afunze. Ubu ngiye ku kibuga c'indege tubashikana iwabo, basi twerekana abantu ibyo biba bimeze. Ya Joyce, wiyumva gute? Cyane imva neza.
none wasenzeho Imana ibirimo vrema utwaye ishugwe cyane nawe ugira uje guha mugenzi wawe uwo mutima ukura he none umengo si benshi umutima nawe isanze w'Imana yarawunteguriye ukunyene none uyu muniga ko nama ndamubona avuze iki kuri wewe shoferi cyane cyane ishoferi ishoferi ni umusaza wanje ni umusaza wawe uyu mwanya tugiye ku kibuga c'indege tuza kuva ngaha ku kibuga tuja hehe muhira ni henshi uyu mwanya tuvugana jengire ndoge ndarangarutse uragaruka nta kibazo inyama irahari nta kibazo okay bakunzi ba G5 murabibona neza aha tugiye tuduge tugiye ku kibuga c'indege amatuvayo tuja mu Cibitoke turi i Bujumbura na censhana aho basanzwe bitwa ku Mutwenzi. Alright bakunzi ba G5 murabibona tuvuye nganye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza tugiye kwakira abagenzi ba Joyce basanzwe bavuye aho na Joyce yarasanzwe ari tugiye kuraba ndetse muri rusangi twakira abagenzi bacu bashiki bacu basanzwe bari bavuye nabo nyene bari basanzwe bafunzwe muri rusangi ariko chambo cha Abernd waye nkuko yabikoze tuza kubavana ngaha anye i Bujumbura mpaka mu ngo zabo aho basanzwe batuye reka neza na neza ndaza kuguma ndabereka uburyo biko buragenda gumana nanje Da Silva canke nka G5 Media TV kugira ngo muze kumenya ibibazo uburyo canke se slago uburyo ziza kuba ziko tuzagenda ndazi neza yuko ahantu musanzwe muhazi neza ndaberetse kubonye musanzwe muhazi n'uburyo bigenda murabona ko tukiri mu gisagara ca Bujumbura byose uraza gushoboka uhoraho imbere ndabashimiye guma mukurikirana ibikorwa vya G5 Media TV ndavuga ku majwi n'amashusho ni Mr. Da Silva mwitungwanyo wakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5-7 Yes bakunzi ba G5 murabona neza yuko twariko turagenda aho turiko turagenda twerekeza ku kibuga c'indege ndetse ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye ndazi neza yuko aho hantu mu basanzwe bahatembera bose musanzwe muhazi aha rero neza turamaze kuba twinjira ndetse mwibarabara nyene gerekeza ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ndibaza neza muko murahabona aho twari tumaze neza na neza gufata iryo barabara twinjira nkuko byamabisanzwe canke se nkuko byamabiri ndetse ku bibuga vy'indege byose aho onye tuba twakuyemwo amajwi kubera muba mukeneye ayi wanje murabizi uko umutekano aba ari wose muri rusange aho rero urabona ko twari tumaze gushika neza na neza ku kibuga c'indege aho tuba turindiriye abandi canke se inshuti n'abagenzi ziba zaje kwakira ndetse nabinjira ndetse n'abasohoka aho muko murabona yuko byose mbariko ndabereka ndetse uburyo biba biko biragenda nanje ku majwi urabona yuko canke se n'amashusho nariko ndabagirira ibintu by'amateka aha rero twari turindiriye aho bari bahejeje natwe kuturabira murasanzwe mubizi nyene hari ibintu sohoramwo bagapima bakagira iki kugira ngo bashobore kubona yuko ibintu byose biba byinjiye biciye mu muco nk'abakunzi ba G5 ariko canke se nka Silva navuga ati byose ndi bafatire kugira ngo aho rero bari baturetse turinjiye aho twari twinjiye neza na neza ku kibuga c'indege nkuko nyene bisanzwe bimeze kubanza kuriha ngaho nyene kuri barriere hama ugashoboza kwinjiza imodokari yawe mu mutekano ntangere ndazi yuko igikorwa nyezi na canke se ibijanye n'umutekano twe ngaha anye mu Burundi iwacu turezi neza yuko ari ibintu by'amateka ari ibintu ndetse bimeze neza cyane aho twari tumaze rero ngaho onye twari tumaze gushika ejo abantu bari benshi gose abantu ntibari bakiya cyane ni na mpamvu n'imiduga muri rusangi yari myinshi abaje kwakira abaje kwakirwa abagiye bagarutse murabisanzwe mubizi neza yuko ku kibuga c'indege nyene byashara biguma bibandanya aha rero twari turindiriye ndetse tiko turarondera aho aza guparika turindiriye wa mwigeme wacu ashobore gushika reka mubandanye mukurikirana uburyo byagiye biragenda mwivyo amakuru y'imeze
Washize cyane. Jewe. Nina shitse imyaka yane yo kubera gupimisha. Subira hariya genda garuka. Nibyo byaje. Yego rindira barengane ntaje. Twegere nta kibazo ka tugende moto. Oya nanje bumva mba naryohewe moto. Tugende hajya ku drapo. Tuje hariya ku drapo. Yego moto arindira turagiye. Tugende ba Bonjour, bon après-midi, bonsoir, madame et messieurs, nous sommes neza na cyane ko mumaze kumva ku majwi n'amashusho ya Mr. Da Silva mutibanye wakoze ibyishimo kano gakino ka kabiri gatanu indwi uno mwanya agenda azi yuko hari igihe nkora ibintu abandi bakigana na cyane yuko cindi mu bantu basanzwe bakira na cyane bari bafise umutima babaye umutima wagowe ariko uno mwanya bakaba babarizwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza uyu mwanya nyuma yuko nakiye Joyce ariko no mwanya nakiye mugenzi wiwe na cyane yuko Joyce yashize mu ngiro ivyo bamukoreye n'ivyo yakorewe ariko no munsi yifadikanije na mugenzi wiwe kugira nawe ashore kumukorera iciza ndetse asubize mu nkoko ico bashoye kumukorera mumeze neza uno mwanya turi ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye aho tuje kwakira umugenzi wacu yaramaze igihe kinini ya cyane afungiwe mu bihugu by'Abarabu ariko no munsi yashoye gushika mu gihugu amahoro umeze neza cyane wiyumva gute umaze gushika mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ikintu cyambere umaze kubona kuvugishika ngaha ane ni cyane umva kikuryohe usibye idarapo ry'igihugu wabonye umaze gushika ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye uwundi muntu wabonye akakuryohera canke abandi bantu wabonye bakakuryohera ni bande uno munsi ndetse urafise inshuti sinzi ko ari umusheri wawe canke sinzi ko ari inshuti yawe niwoza kuvyiyemerera avuze iki kuri wewe uyu munigame petit frère petit frère uno munsi Joyce yashoboye gukora icyo ashoboye nyuma yuko nawe ubwiwe yashoboye kugira ikibazo aho yashoboye kugendera n'ivyo bihugu yashoboye kukuzanira ishugwe wajyakiranye icese kuri Joyce ikintu yagukoreye wumva neza base vyibura ko kikuryoheye ni cyane mwegereza ka micro nishimye pe kuko iyo uvuye mu mahanga ukagomba kwakira wumva utisanzwe wumva umengo nutashi waye ego nagireho cyane nishimye nabonye inshuti abavukanye abagenzi
none nawe wankoreye agasirikira n'umwana mwiza ari Okay. Okay. Nduguye ngurazi ikintu nashaka kubaza icya mbere ni izina ryawe ese wari umaze igihe kingana iki ushoboye gufungirwa mu ibohero ryo mu Barabu? Amezi 5 ufungiwe mu ibohero hagati ya Saudi na Oman cyane. Oman. Ese wafungiwe iki byagenze gute? Nta visa nari. Nyuma yo kuba ta visa wari ufise byagenze gute kugira nturonke visa gushikaho ushobora gufatwa ugafungwa? Baratanze itangazo yuko dutegerezwa kurondera amaviza. Nuko nari mfite target yo gutaha ntabyo nigeze nitaho ko nshobora kurondera iyo visa. Iyo musoko gatoya bose bafashe. Bimaze gukurikiza amategeko. Bubahirije amategeko. Uno munsi nyuma y'ayo mezi yose utarashobora gusohoka mbe wafungura gute canke se warubayeho gute? Ese urakoresha telefone? Tuba dufise telefone indani. Umuntu ari hanze arakubwira amayinite akamuzanira. Ugakoresha telefone fixe ibagenda ugakoresha. Gufungura neza ntakifatira ameze neza. Ariko urumva umuga mu mutima ubufunzwe basi. Umufunzwe cyububuze gusa n'amafaranga n'ugasevinga amafaranga mu gihugu. Ikindi n'uburi kuri degenza nko gukora n'umuryango uko bikwiye. Amayinite ntaba akwiye guhamagara abaciti babo bose ushaka kuvuga. Nyuma yaho barashobora kuba bavuga ati umuntu ari bufungwe muri bya bihugu bya Oman cyangwa se Saudiya nuko aba yatorotse akaja gukora ivyiwe hakagiraho igihe agafatwa. We kuri we byagenze gute? Oya hariho n'igihe bidaya. Hariho n'igihe utaba watorotse. Hari ukoresha visa yo kugenda amaviza ikaguherana. Then ugasamara gato. Igaca bose baba batorotse. Igaca ihera. Visa ikaguherana. Kandi umusumwe visa ikuheranye urafata. Ubufasha. Kuvyerekeye karanga muntu zahari yanye ko nazo ubwazo zishobora kugufatisha. Wowe wari uyifise? Karanga muntu nayo niyo visa. Winjiye mu gihugu passport ufise uvuga iba yagufashije kwinjira gusa. Ariko ijya karanga muntu baguha iyo bashira ko visa y'imyaka 2 baba baguhaye. Okay, hariho peut-être sindabizi neza. Ese nka company yashoboye kugukura ngahanye mu gihugu igihe wagenda yagufashije iki? Mu gihe wari ufunzwe. Wagiye kera akakonderera visa ukagenda kuko twebwe ngaha nta ambassade office y'abantu muri Oman. Ariko no munsi biroroshe urashobora kugenda ukavuga ati narungiswe na company runaka. Ico gihe aho wagenda rero nta company yari ihari. Byose muri Oman nirashika yingamo. Muri Oman nirashika. Burya ngaha bava ngaha bakaja Oman nta office ihari. Oya, nta office ihari. Ndashobora kugenda muri visa visit. Abivuze ko wagiye kuri visa visit. Nyuma iragwerana nkuko na Joyce byamubaye. Joyce ziravyemeza. Ubu rero wateye akabiri. Oya Joyce yaje okay. Reka mvugishe mugenzanje masegonda makiya cyane uno mwanya tugiye hehe dufashe inziri yahe ese n'umunyecibitoki wacu cenye se afise ahandi avuka. Amagambo make. Ni sister wawe. Yo abonye ko Joyce ari umunyecibitoki. Abanyecibitoki twubahwe. Nanje ni umunyecibitoki. Reka rero dufatanye urugendo twerekeza i Buganda. Okay. Ndabashimiye. All right. Genda murire. Mushira none ndabigenze gute? Ndibaza neza rero yuko abakunzi ba GFS murabona aho onye twari dugire duhaguruke neza na neza ku kibuga c'indege turabona yuko twaho turiko turasohoka nkuko bisanzwe bimeze kugira ngo twerekeze ibarabara rya Cibitoki
neza. Urabona ko tunamaze gusohoka mu kibanza citiriwe Melchior Ndadaye, twerekereza aho benshi basanzwe bazi hitwa ngo i Buganda. Aho twagiye turaca mu nzira zigiye zitandukanye nkuko musanzwe mubizi nyene, ni kaburimbo ryiza, na hantu haba hameze neza kuko RN5 iri mu mabarabara meza cyane yo mu Cibitoki ica Rugombo. Murabona yuko twagiye turagenda nkuko musanzwe nyene mubizi, nkuko dusanzwe tubakorera aho urabona yuko twari tugeze ku mpanda neza na neza twerekeza nyene mu Cibitoki aho hari abantu benshi. Aha rero twari tumaze gushika, turiko turaduga rero neza na neza, ndazi muca muhibuka kwa Joyce imvura yari yaguye, barabara ntiryari rimeze neza nkuko mwari musanzwe mumenyereye nyene mu Cibitoki, mu masanzwe muhazi uburyo haba hameze. Aho rero turabona neza na neza, reka turashitse, reka tugende twumviriza amwe mu majambo yagiye arahavugirwa. Wiyumva gute none? Urashitse? Karibu none. Urashonje? Birumvikana kabisa. Pole none. Yawe jya tware mu kabare, ega twashize Buganda. Yo tuje kujya inkoko. Uganda ni ngaho tuje kujya inkoko. Tuvuye kwandiko. Aizo bakongabira ni mama. Aiza mukugabira. Fone waitoye iwanje. Aho wavyimbye. Imyaka 30 ufise kweli. None Joyce bigenda gute? Nta karibu? Bas. Oui. Bagira tuye. None who's her? Kubadida. Acha nivuge oyo wewe muforomakazi wacu. Ndo mufaro ntumurenganye. Oya? Wazo ngo naberewe rero. Niwe twengera. Undi kirato nico kigeze. Ahubwo bundi nuko ari uno munsi yashitse wacu. Hari kindi none? Hari kindi none. Iyo. Sha kugende wiyambariye ijipo mama yawe. Wandazi ko abakunzi ba Gfes ngahano bahibuka. Karibu. 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 Twagi. Karibu izahaki. Murakoze. Tuvuye muri atasi zire n'ababaye. Abwira baza batora intuze. Watora ibintu? Amasahani. Tukakurure. Ata masahani. Nayabonye tukakurure. Joyce. Nubu nturaronka umushuga dada akugari. Oya ntabwo araboneka ngo yemeze. Umushuga dada yemeza urumva. Oyo chumari amuze hakabara gukopesha. Mchumari amuze hakabara gukopesha. Eho yamuze muze ntari bigiye. Yo baramu.